team barampaye conseil ko no yita cancer ingwara nyene cancer kwera indirimbo iravuga ko ningeso zo gufata ibiyayura mutwe hanyuma cyensha ndabishira muri cadre ko naciye mpereza ngwaye cancer ijya beze uraza amafaranga yamwinjirije muri concert wowe gacuca ngaho kamuvuga ngo sadbya vyabaye cancer abari muri business bro twebwe nta bundi buzi dufise ntitudandaza imiduga ntitudandaza impunzu ubuzi bwacu n'ubu nyene ni muziki rero umuntu ateguye akantu nkakajya apana kumukritika afise impamvu yacagira concert yarujuje Teleman kandi araronka amafaranga sinshobora gukora umuziki hama cengira amakriteria ya journalisme ngize base nkijya amafise impamvu kandi mba nateguye no kungene ndayisohokamo kandi mba nateguye no kungene nyishura mu interview agiye atandukanye. Ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adrenaline Promoter wa musore wanyu wa musore yipfuza kubazanira byinshi bigiye bitandukanye muri industry ya music nkuko mubibona uyu munsi turi kumwe n'umwe mu baririmbyi bitwa Peshi B Nation ntiriwe ndabarambira reka ndamuramutse kwanza abanza baramutse ndakuramukije ya ndakuramukije gusa ya usubira kuramutsa abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi bawe muri rusange ya abakunzi ba Ndaha TV muraho neza yego Peshi B Nation ko iki Peshi B Nation ni gisigura ico kintu canke kuki wiyisuko ya Peshi ni zina nahawe n'umwana muto yabamuhira ntiyaraze gusubiramwo pasi kubera je nitwa Nishimwe Pacifique yavuga rero Pechi Oriye yovuga pasi yavuga Pechi hama B Nation naco bisigura blessing of nation ya noshira muri cadre yo kubera akarorero keza ugwaruka canke igihugu canke amahanga. Ya urumwe mu baririmbyi bamaze igihe babikora neza mbega woba watanguye kuririmba ryari n'iryari wumvise iyo mpano yo kuririmba natanguye 2012 mugabo muri studio nagiye 2013 Peshi twarabonye umwe mu baririmbyi no kwita Monia Fred benshi bari bazi ku ndirimbo za Some Love bari muri B Nation mbega B Nation yo bari rebo canke nigiki ya B Nation nagombye kugira lebo mugabo ndafise manager wanje yitwa Iheri ya mugabo acaza kumpanura ambwira ati reka nitubigire lebo reka B Nation rigume ari izina giwa mugabo ntitubishire muri forme ya lebo mugabo tuze turafasha abaririmbyi bakiri donc bacaruka bagiye batandukanye mugabo ntitugire nka lebo mugabo tugire nk'akagwi mu mugwi donc hari umugwi mugabo na zino office si B Nation si zina ryo ryose mugabo no mugwi sinashimye ko biguma muri B Nation icari guma ari izina giwanje gusa ya turerutse kubona indirimbo yiwawe nshasha ariyo indirimbo wise Cancer kuki Cancer ya Cancer bon byaranje muko nyene team barampaye conseil ko no yita cancer ingwara nyene cancer kwera indirimbo iravuga ko ningeso zo gufata ibiyayura mutwe hanyuma cyensha ndabishira muri cadre ko naciye mpereza ngwaye cancer yatukiraho nyene akapera kugira ngo abakunzi biwawe bumve yuko uwo twabazaniye ari ya nitwa Nishimwe navutse nkijijwe oje bambe navukiye mu muryango kijijwe navukiye muhira mwijoro izuba ryahise byagona abavyeyi nibizi misacrise naronse byinshi bikenewe kanaco narimbuze ngeso nziza bakuru banje baranyigishije gucika ikinani niyo mpembo nabasubije inkuru yanje hera nganteze ugutwunyumviriza kumviriza bacagenda kuri YouTube ya abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Peshi B Nation genda kuri YouTube wandike Peshi B Nation baca bakuzana indirimbo ziwe zose uzikurikirane wongere ugire subscribe kuri Peshi B Nation. Peshi B Nation tukiri kuri ca kibazo nyene uri umwe mu bantu novuga ngo bari bafashije umwe mu baririmbyi Monia Fred kuki Monia Fred atoba kiri muri Peshi muri B Nation nkuko vyari bisanzwe biri mwafuye iki haba iki kugira ngo ave ya nta kibazo cabaye nari nakubwiye ko ndafise nanje abantwara ndafise umurongozi yitwa Iheri ni conseil yampaye nta kintu twafuye namuhonya kwera iyo tuza kugifa ntituba tumufasha n'ubu afise indirimbo ariko arakora mbwa arafise n'izindi ndirimbo zabandanije zisohoka kandi ari twebwe tumufasha muri team mbwa sinashimye ko bigumana izina rya B Nation ya manager wawe yaguhaye conseil yo gukuramwo Monia cyane yampaye conseil ko donc B Nation itoba lebo
Bination rigume ari izina ry'iwanje mugabo ntitugire lebo mugabo tugire umugwi udafise izina mugabo ufise abaririmbyi bagiye batandukanye bafashirizwa muri groupe. Ya bisigura yuko Monia Frere ari muri uwo mugwi utaragira izina canke yaravuye no muri uwo mugwi ntari muri uwo mugwi. Oya muri uwo mugwi arimo Monia Frere gusa turafise n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye muri kino gihugu cacu mbese no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mugabo umuririmbyi tumaze gushira abona ni Monia Frere. Ariko mu minsi heze hariho interview yakoze kuri TV nyene ushaka uzuyikurikirane yaravuze yuko Monia atari kiri muri Bination none wewe nawe ukabugarutse utubwira yuko Monia ari muri uwo mugwi ariko utaragira izina none twakire ukurukuwe. Ya biravana no kungene mwari mwamubajije ikibazo ko irya interview narayikurikiranye mwamubajije ati mbega uracari muri label ya Bination. Bination rero ntikiri label Bination ni izina ry'iwanje mugabo ari muri team. Ariko ico gihe ari kuvuga ati sindi muri Bination ariko dusanzwe dukorana na babandi nyene. Ya peut-être urabona ibintu by'ama interview hari gihe mubaza umuririmbyi ugasanga mu majije na pression nyinshi ugasanga nyishuye neza sino ari muri groupe yacu. Ya Peshi Bination nayahe ma projet novuga ngo office muri uno mwaka nibihe bikorwa ufise ko dusanzwe twumva ubusanga ufise na management nibaza ko ibikorwa ari byinshi utegekanya gukora iyindi ndirimbo kutwongera indi ndirimbo ryari. Ya mpere ngaho ku kibazo cha management barakunze kubyitiranya cyane ngaha mu gihugu barashobora kwibaza ko management aba ari abantu bafasha umuririmbyi bafite amafaranga. Oya twebwe muri team turafashanya kubera management yacu twaharuye ko yohera mu mutwe kwanza twagira mindset donc iteza imbere ibikorwa byacu. Novuga ko atarebo mfise uvuze management nkuko ubivuze umuntu ariko arakurikirana iyi interview ashobora kwibaza ko mfise lebo. Oya mfise akagwi dufashanya abunganizi banyunganira cyane mu vyiyumviro mugabo ndafise n'abantu bagiye batandukanye bagenda baradufasha. Numva novuga ko ibikorwa ni byinshi ndafise indirimbo ntegekanya gusohora ukwezi kwa gatatu inyuma yuko Monia Frere agomba sore nanye n'indirimbo ifise n'amasanamu ni navuga ko yo bari indirimbo iryoshe cyane donc après ya Monia nzoca nsora nanje indirimbo sino ibikorwa ni byinshi ndafise n'ama collabo agiye atandukanye navuga ko boguma hafi yo ku mashene yacu. Ya mbega muri ako kagwi gasanzwe kagufasha hoba harimo abasanzwe bagukorera ama video n'ama audio canke muja hanze gukorera ivyo bintu. Oya novuga ko nta production ya video canke ya audio dufise mugabo turafise abantu bagiye batandukanye baduha support turavye nka DJ Kiss ba Super Mario ba Roteri ba Axel Tazoyi. Novuga ko ari abantu bagiye batandukanye baduha support ba Sharif. Novuga ko baradufasha ibintu bigiye bitandukanye mugabo nta production ya video canke ya audio dufise ya turabiri amafaranga. Ya bimaze imisi bivugwa ahagiye hatandukanye yuko bari abo bantu muvuga yuko babaha support ari bo ba Super Mario Balotelli ari bamwe mu bantu novuga ngo bari muri diaspora nkuko beshi bakunze kubivuga bivugwa yuko baha amafaranga baririmbyi novuga ngo udufaranga tutagiraho dufati kugira ngo bo bagume bavuga muri izo ndirimbo zigiye zitandukanye hit ya biguma ari hit tugume twumva ya mazina mbega ubwo wonya ntubona yuko mu kugufasha bakeneye yuko ibintu byabo bitera imbere kugira ngo amazina yabo aguma avugwa mu gihe ubona yuko benshi bidoga yuko atana kanoti gakwiye baba bahaye. Abo ni bande bavuze abo ni bande bubahutse kuvuga ko Super Mario canke DJ Kiss abahereza amafaranga. Ya hariho interview yakorewe ku Yuri TV kanaka ntarinze kuvuga nza kukubwira duhejeje ariko baravuze yuko abo bantu ari bamwe mu bantu baha amafaranga baririmbye b'abarundi kugira ngo baze barabavuga mu ndirimbo zabo mu gihe baba babahaye no dufaranga atani ico twomarira abo baririmbye. Oya nubishi atu dufaranga atani ico ya hari byinshi byinyegeje muri uno muziki nibaza ko izo novuga ko no byitu urunwa bw'abantu bagiye batandukanye mbwa nibaza ko bagiye batipe bari buraya barafasha nibafasha aba underground. Oya barafasha n'aba superstar sishobora kubavugira nga barafasha n'aba superstar none mu superstar ogenda kumuhereza $100 ubwo ntibatera amakenga ko tubona kenshi indirimbo nyinshi z'abastari bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi udashobora kuburamwo ijambo Super Mario Balotelli. None wowe uzi gituma Diamond mu ndirimbo nyinshi agenda avuga Dangote mugwiza atunga Dangote bibaza ko ari uko bafana ikintu canka yonkre wiwe
afise ikintu kanaka donc aba amumariye. Umuntu akora iciza arakwiye kuratwa. Ntibica bifu, ntibica bija muri sense yuko ugomba kwereka abandi ko uyo muntu ariko akorerwa ibintu adakwiriye. Wewe ukora neza interview, ndavuga ati bro ukora neza interview nukuri, ndafise n'impamvu yo kugenda gushingira nawe ahandi hantu. Urumva rero kuvuga Super Mario canke Didier Kiss canke ba Sharif canke ba Axel Tazonye bavuza ko haba hari impamvu. Yego. Ya tukiraho nyene hari bimwe mu bakunzi b'umuziki ndundi bagiye barashikiriza mu gihe babona yuko kenshi na kenshi iyo umuririmbyi agomba gusohora indirimbo abanza kugira base gatoyi nimbare majamba abira bavuga muri iyo ndirimbo kugira ngo iyo ndirimbo novuga ngo itangure kuvugwa itaranasohoka. Mu misi iheze utarasohora indirimbo yiwawe novuga ngo wise Cancer, byarakwiragijwe kuri reseaux sociaux cyane kuri Facebook, amafoto agiye atandukanye uvuga yuko ugwaye cancer, ibintu nk'ivyo nyambega ntubona yuko bijya bintu rimwe rimwe usanga biriko birasubiza inyuma umustar ku buryo abantu bashobora kugira impuwe bavuga ati byagenze gute uyu muntu byagenze gute, hama mu nyuma bakaca birangira basanze atari byo. Nivyansubije inyuma uravye nka konte yanje yahora ifise ababone 2000 mugabo ubungeze kuri 3000 barenga. Donc sisubira inyuma, donc base iyo uyikoze neza ukamenya ko ngene uyisohokamo, donc novuga ko aba ari ikintu ciza ku muririmbyi. Turi mu mwuga, kiri umwuga wose ufise amakriteria. Sinshobora gukora umuziki hama cengira amakriteria ya journalisme. Ngize base nkijya amafisi impamvu, kandi mba nateguye no kungene ndayisohokamo, kandi mba nateguye no kungene nishura mu interview agiye atandukanye. Rero novuga ko nta ngaruka mbi jewe bingirira, sivyo ko hariyo nandi mabase agiye kuza mugabo afise impamvu kandi afise intumbero kanaka. Ya twagiye turabona abaririmbyi bagiye batandukanye bakora amabase ariko bikagaruka gutukwa abo baririmbyi mu gihe wasanga mbere hariho benshi banovuga ngo batuntuje imitima bagerageje nk'akarorero Sadbi warigeze kumva avuga ko agwaye cancer yo mu bwonko. Abantu benshi baranovuga ngo barumva ikigongwe, baragira nyene ama emotion yuko babara bivanye nuko bumva yuko umuririmbyi wabo ari mu ngorane kanaka. Mbega bahajyanya ntubona yuko ijya base uraza amafaranga yamwinjirije muri concert, wowe gacuca ngaho kamuvuga ngo Sadbi yavyaho gahe cancer, abari muri business bro. Twebwe nta bundi buzi dufise, ntitudandaza imiduga, ntitudandaza impunzu, ubuzi bwacu n'ubu nyene ni muziki. Rero umuntu ateguye akantu akajya apana kumukritika hafise impamvu yacagira concert yarujuje Teleman kandi araronka amafaranga. Ya twitegeye yuko rero Bination igihe cyose azosora kuzana sigiye cyose kandi sinshobora gukora base zisa. Oya ndashobora gukora base igitandukanye, ariko umenyereye base sana abantu baratinda bakakumenyera ko ari byabe. Umuziki ni base man, nazi bakubeshe. umuziki urasa man, umuziki urasa. Ya Bination tugushimire kano kanya waduhaye ko kuyaga nawe mu gusezera abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Bination n'abakunzi ba Bination. Utuhe akapera y'indirimbo iyo ariyo yose apana Cancer, iyo ariyo yose yiwawe wumva inyarutse kuza kugira ngo dusezera abakunzi bawe. Ambera with you urankunda je nkumva ndi mu bicu, ukendura kidu you call me mukunzi, you call me your boo. Wamaye icizera amaguru ari hasi si mu kidere, nagize nti gira umugabo nawe uti ndamukigize koko. I'm looking your eyes bikanera kumva ndi paradise. Ico nzito njazi naragukunze ntatumye umuranzi, bato bidegembye ndazi ne byinshi byo zabidutembya, bato biye ngenga urukundo nibwirizwa ritugenga. Ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mibona imbere ya kamera mwari kumwe na Adronis promoter wa musore wanyu, wa musore akora ibishoka byose kugira ngo abazanire zimwe mu mpano ziba ziriko zirabikora neza. Nkuko mibona uyu munsi twari kumwe n'umwe mu baririmbyi Peshi Bination. Gumana natwe tubandanye kurikirana Ndaha TV tukuzane n'ibindi biganiro tugushimire. Ya merci beaucoup.